Shalom shalom, tugiye kurabira hamwe uburyo umuntu akora stacking muri KWIGA. Iki cigwa ni icigwa gikomeye cane bivanye nuko amahotre twiteguye twese access dufise ku makuba twamayininze ni pourcentage 25. Nitwamara kuronka izo pourcentage 25 ntawe ubizi ko tuzoba dufise amahirwe yo kuronka 75 zisigaye bivanye nuko politike y'isi iguma ihindagurika. Ni vyiza ko tumenye tuzokora delegate, tuzokora iyo stacking, tukamenya ibikorerwayo kugira ngo hamwe hogira igihinduka kizohinduke ariko twararonse benefice inyungu kuri izo pourcentage tuzoba twagiriwe amahirwe yo kurotira muri communauté Hardworker. Nkuko rero bisanzwe muri MetaMask ibikorwa byose tuza kubikora duciye aha hejuru hari udukwego dutatu, twamara kuhugurura tukaza kuraba ahanditse browser ku bakoresha ururimi rw'icongereza, abakoresha ururimi rw'igifaransa handitse navigateur tukahafyonda. Ariko kugira ngo ushike aho hose utegereza kuba wajanye link ya Validator cyangwa se link ijanye na stacking. Uva muri WhatsApp canke muri application ya Satoshi hajya handitse ngo new version launched batangira ama announcement, ukamanuka munsi ukayikopya hama ukayizana cyangwa ukaba wayitoye muri WhatsApp. Iyo link umaze kuyitora uraheza ukaza, twese turabona ahantu handitse igitigiri cyangwa se igiharuro 6, canke twese turabona handitse utuburungu 3. Ushobora guca ngaha cyangwa ugaca handitse 6. Iyo uciye handitse 6 urafyondako uba ugiye kurondera ino page d'accueil, niyo banditse ngo new tab, abandi bakoresha igifaransa handitse ngo nouvelle onglet, ugaca uyifyondako igaca yuguruka. Iyo usanzwe ufise ibindi ntiwakuriye muri MetaMask, aha bikaba bitakoroheye kuhaca, uca uhitamwo ahari utuburungu 3. Iyo uhaciye murantunga gato, iyo uhaciye haca kwereka ngo new tab, ugaca ufyonda nouvelle onglet, bagaca guheza ya page nyine iyi. Iyi page rero nta kindi kintu uza kuyimaza kiretse kuza ugafyondako kugira ngo uze kuronka aho uza kwandika, uza gukopia cyangwa uze gupastinga ya link yawe. Urahafyonda, umaze kuyifyondako hejuru baca baza kuguhereza ahantu uza gushira ya link yawe. Search or tap URL. Ugaca utayipinga ko rero umaze kuhafyonda uguma wafyonze, baca guhereza kore ku bakoresha igifaransa, akoresha icongereza abona ko baduhereza paste, ugaca ufyonda kuri paste. Iyi link ije ishobora gusanga harimwo ayandi malinki yarasanzwe arimwo bikakugora uburyo ushobora kuba woyemeza bikagenderako. Nk'uko tubibona ngaha dufisemwo ayandi malinki. Iyo ushatse ko bitakugora cane hari uburyo ubikoramwo, uca uza kuraba ugifyonda uku, uca uza kuraba aka kabuto ka enter muri clavier akaba uca ufyondako kugira ngo ize kukugura ya link yawe wari wifuza kwinjirirako. Hama uraheza ukarindira bikiyugurura bivanye na network uba ufise mu telefone yawe. Link yacu iramaze kwiyugurura. Ku bantu bari bamaze gukurikirana Validator nibaza ko mwari mwarakonegise konte yanyu, kuko utarabikora aha hejuru haca hazaho ijambo connect, ukayiconnecta. Munsi ugaca uza kwemeza approve canke approve canke confirme bivanye n'ico bakweretse. Ariko ku bantu babikoze mwese tubirabire hamwe, ahari udukwego 3 urahafyonda. Umaze kuhafyonda hari ijambo my stacking, ni ijambo shaka twiganeko neza. Iri jambo my stacking nayo washizeyo wakorewemo stacking mu gihe wari umaze kubikora.
ariko utari bwabikore uhejeje guconnecta ntayaba ariyo, haba hari vide usabwa kubikorerayo. Aha munsi yaho hari irindi harimo text OXBD n'ibindi. Iyi ni address yo muri MetaMask yawe, hama aka core Chain Testnet ni kwerekana protocole uri gukoreramwo canke blockchain uri gukoreramwo. Mu gihe uri gukorera muri core chain ntabwo haca hazako ibya testnet. Mu gihe uri gukorera muri core Chain Testnet, muri testnet niho hazako ibya core Chain Testnet. Ndasubiramwo aka kantu, aha hejuru hari address yawe ya MetaMask, address de portefeuille canke mu congereza ngo wallet address. Munsi naho hakaza blockchain uri gukorerako kuko turiko dukora muri testnet. Ako turagahejeje. Iyo ugiye rero kurondera muri my stacking yawe, hari ikintu uza kwitwararika, ni kuca uza gufyonda ngaha handitse my stacking kugira ngo uze kuraba uburyo ugira delegate canke undelegate canke ugakora transaction transfer ya core uyizikura kuri validator imwe uzijana ku yindi. Reka tuhugurure turabe ico hatwereka. Tumaze kuhugurura rero my stacking, murabona ama delegato nagizeko nakoreye kuri iyo stacking yanje ni 3. Amadelegato 3 sinzi uburyo nahashitse, sinzi ko mwese mwabonye nadugije. Ibi byo hejuru nabanje kuvyirengagiza, ibi nabanje kuvyirengagiza. Nadugije mu nyuma nza kwerekana ama validator yiwanje nakoreyeko delegation kugira ngo nze kugisobanura neza. Ariko imbere y'ivyo byose reka tubanze tubereke. Iyo ugiye kurondera validator uza gukorerako delegate, hano hejuru handitse ijambo core. Kubatahabona neza reka tuherekane, handitse core. Aha uhafyonzeko hariyugurura. Iyo hiyuguruye hakwereka ama validator yose ariko arakorera muri iyo blockchain. Aha twari dufise muri testnet ama validator 16 izikiri active zari 8, ariko muri core chain yo muri mainnet hoho ama validator ararenga. Ubu twari tumaze kugira ku ma validator agera 9. Iyo udugije rero hepfo ubona ama validator ari active. Dusobanukirwe kino kintu. Ama validator ari active bisigura ama validator ariko arakora. Umanutse munsi naho bakwereka ama validator ari inactive. Ama validator ari inactive canke ari locked ni ama validator yahagaritse gukora. Ahagarika gukora bivanye n'iki? Bashaka ko batakoze suivi, umuyaga nkuba ukabacikana, ibyo byose bigatuma ama validator yabo ahagarara. Muri ama validator ari inactive harimo iziba zarugawe bivanye nuko batakubandanyije bariko barakurikirana ibikorwa ngo bagire suivi canke bakagira ama activité atemewe. Hakabamo n'izindi validator ziri inactive ariko ziri invalide. Invalide kubera iki? Nzigeze zikwiza condition yo gukora nka validator. Nyuma y'izi validator ziri inactive hari izindi validator bazobereka ziri jailed. Nama validator azoba yarakoze amakosa bakayahana. Twe rero icyo tuzokwitwararika ni kurondera aya ma validator batwereka yuko ari active and normal. Nico tuzokwitwararika. Tuzoza guhitamo muri ama validator twisunze iki? Tugerageje kurabira hamwe kuri iyi antinode
aho nsomye iryo jambo antinode murayibona. Ico twe tuzokwitwararika ni komisiyo baduhereza, tukaraba komisiyo iriko, tugaca turaba niki ca APR. Iyo APR ugiye kuyiraba hano, ivyo ntivuze ari bibiri, uza kubirabira hano. Komisiyo ishobora kuba itanga komisiyo nyinshi, ariko aba holders canke aba stakers bagiye gushirako bakaba benshi, bigaca bituma ino APR igabanuka. Niyo mpamvu bica bisaba yuko tuza kwitwararika iyi APR, kuko ni pourcentage, ni inyungu tuzoronka mu kiringo c'umwaka. Iyo ubonye hari APR nini urahitwararika, iyo ubonye hari APR ntoya naho komisiyo yoba ari nini uca uhakwepa. Reka tugende ku kigira kabiri murabe. Tugiye kuri iyi Bitonode. Kuri Bitonode dufise komisiyo ya 4%. Komisiyo ya 4%, ariko APR ni 222. Muce mugereranya rero na hahandi komisiyo kuri Antinode dufise komisiyo ya 7%, bigaragara ko ariyo nini, ariko tugaca tugira APR ya 193. Bisigura iki? Ibi bintu muvyigireko. Bashaka gutanga komisiyo nini kugira ngo batire le marché, le public, abantu benshi baca bagenda bayigendeko ari benshi, gukorako stacking. Ariko bivanye ko bagiyeyo ari benshi, pourcentage baronka ku mwaka igaca igabanuka. Ya yindi batanze komisiyo ntoya, kuko benshi bamwe baharanira gusoma ngo komisiyo ntibite kuri APR. Iyi APR ni annual percent rate. Habakoresha ngo return, ariko nta kibazo. L'essentiel nuko uronka pourcentage yawe. Iyo bamaze gushaho iyi komisiyo ntoya, benshi ntibavyitwararika, baca bagenda guharanira iki? Komisiyo nini, ariko APR igaca igabanuka. Bisaba rero tuzokwitwararike kuraba neza aha kuri komisiyo na APR ibisanzwe ihari, kugira tubone neza validator dushobora gushirako ubutunzi bwacu. Ndabwiye validator nziza gukorako stacking ni validator ifise APR nini. Igihe uzogenda ugasanga ya APR yaragabanutse kukabona iyindi nini, niho uzoca ukorera rero transfer, ugakunda kuri validator imwe ugakubita ku yindi. Igihe uzogenda ugasanga validator imwe yarabaye locked, nkuko twayibonye ngaha munsi, bivanye nuko itabandanyije ikora nkuko bikwiriye, uzoca ufata ubutunzi bwawe ubutware ku yindi. Ama validator yose azohanwa, nta nimwe izokwiba ubutunzi bwawe. Harimo smart contract yuko nta numwe azokwiba ubutunzi bwawe. Niyo mpamvu mukwiye kugira iki? Gushira ubwoba yuko iyi projet iri sekirize cane, kiretse gusa wowe ugiye kwita mu bindi bintu vy'amalinki y'abasuma. Nuko rero aha duhejeje kurabira hamwe y'ama validator, uburyo umuntu yatandukanya n'uburyo yitwararika APR nini. Kwico kitwariko turavuga mbona ngaha APR ni 233, munsi kuri position naho APR ni 328. Aha abantu benshi ntibazi yuko komisiyo atari ikonta, iyi APR niyo bikonta, kubera iki benshi baca bahakwepa mu gihe ariho hobahereza ikintu bipfuza. Iyo tugiye rero kwigana ku kintu ca validator, uburyo ndabikoze sinzi ko mubibonye. Iyo ugomba gukora delegate, nkuko bisabwa, wewe validator uyifyondako akarorero position, uca ufyondako aha hejuru. Umaze kwifyondako rero bivanye na network ufisemwo connection biranyaruka. Ivyo twariko tubabwira operator address, constance address, fee address, ibi ntibituraba cane. Twe tuza kwitwararika hehe? Kuri
APR iza kuba iriko n'abariko barayikoresha kugira ngo turabe inyungu tuzoganya kuri iyo validator. Ikintu uza kuraba rero ngaha niki, uza gufyonda hano hejuru handitse ngo Delegate. Maze kuhafyonda baraheza bakakuzanira ico novuga ngo ni detail z'ukuntu uza gukora. Kugira ngo ukore Delegate, minimum ya Delegate ni 1 test core. Turi muri Testnet. Mugihe tuzoba turi muri mainnet azoba ari 1 core. Itandukaniro ry'iyi stacking yo muri core chain na Ethereum. Muri Ethereum kugira ngo ukore ya stacking bigusaba kuba ufise omwe minimum y'amakowa y'ama Ethereum 32. Bisigure ngo iyi network yacu core chain nizoronka abanywanyi benshi abaye basanzwe bafise ama Ethereum ariko babuze ingene bokora stacking bavyifuza, bazoca bayagurisha bace baza kwigurira amakowa. Abafise imitahe myinshi bazoca baza kuba aba validateur, natwe tuzoba turiko turaronka akunguko kuko kowa yacu iduga valeur. Aha rero iyo ushaka gukoresha 1 core canke 1 test core ugumiza ukunyene ugaca ugira Delegate. Delegate turiko turavuga ni yahe? Naha munsi uca ufyonda Delegate. Mu gihe ushaka guhindura ukagira 2 canke 5 canke 10, aha niho uca ufyonda. Ushaka gufyonda mu buryo butandukanye. Barerekanyemwo utuntu tubiri. Harimwo plus na moins. Muri moins ntikiza gukunda bivanye nuko nta muntu aza gukora Delegate mu buryo bwo munsi ya core imwe, ariko plus birakunda. Muri imwe ntibikunda ko tuvuze, ariko kuri plus urateranya. Akarorero nshizeko Delegate core 2, test core 2. Uhejeje uca ufyonda munsi handitse ngo Delegate. Ugaca urindira confirmation y'ama transaction muri wallet yawe bivanye na network bufise, niho binyaruka iyo ufise nyinshi. Iyo baguhaye ngaha rero urabona munsi batubwiye ko ari validator n'ibindi baduhaye, test core izo dushaka nayo dusanzwe dufisemwo baratwereka hano kuri balance, hama bakatwereka ibyo bise ngo na ama gas fees, ama frais de réseau y'ama transaction. Mbega afasha iki? Nayo afasha gucreya iyindi next block n'ibindi muri stacking bivanye na total amount y'ama validator n'ibindi. Ikindi cigwa gikomeye cane, hama ushizemwo n'aya frais de transaction agaca bateranya. Munsi ucuduza kuri confirmer. Iyi confirmer rero, confirm mu congereza, confirmer mu gifaransa, hari abantu bamwe bamwe vyanka ko bayifyondako bivanye na telefone zabo baba bafise, ugasanga telefone zabo ziraganda. Mainnet imaze gutangura tuzosabwa kugura telefone zifise capacité omwe ya 30, stockage ya 30 megabyte canke 64. Kubakoresha igifaransa muca muvyumva neza, kubakoresha icongereza namwe muca mwumva ko ari 32 megabytes na 64 megabyte. Hama tugaheza tugafyonda kuri confirm. Umaze kwifyonda kuri confirm naho biza kuvana network ubufisemo kugira ngo binyaruke, hama ugaheza ukarindira yuko biba completed. Sawa, murabona ko rero bemeje neza yuko transaction zibaye confirmé. Aha munsi uca ufyonda close, koresha igifaransa ngira ngo ni fermé. Nuko rero turahejeje gukorera ko Delegate kuri iyi validator yacu. Ibi vyo munsi ngira ngo ntibikenewe cane, reka tugende kuraba aho tuza kuzibonera rero iziwacu. Tweko dukora kuri position,
twababwiye yuko umuntu nta handi aca aza kwisunga atari aha hejuru ku dukwego dutatu, ugaheza ukugurura, hama ugaca uza kuraba kuri rya jambo rya my stacking, wamara gushika kuri my stacking ugaca uza kuraba rero ya validator yawe umaze gukorerako delegate. Duhejeje gukora kuri position imwe itanga komisiyo ya 0,1% ariko igaca itanga APR ya 328%, bisigure ngo niyo yoguhereza inyungu nyinshi mu gihe umwaka uzoba uheze, bivanye n'uko abantu benshi bataba bayigiyeko kuyikorerako. Ni gucunga izo zimeze uko. Ico rero ni icigwa ca mbere turangije kijanye na delegate. Icigwa ca kabiri rero reka twige uburyo bakora claim. Uburyo bakora claim ukaza kuronka inyungu yayo wakoze delegate. Urabona koko umaze gupyonda ngaha kuri my stacking bagaca baguhereza iyi tableau, mu gihe usanzwe bari wakoze delegate haciyemwo igihe kinini nk'amasaha 48 nk'uko babivuze, uca uza kuraba inyungu. Uza kuraba inyungu hehe? Murabona ngaha hejuru hariho ijambo delegator, murantunga gato, ari ijambo delegator ni wewe, bagaca baguhereza akandi kantu ka adresse yawe. Iyo ni adresse yawe. Ibatanze ngaha ni adresse yawe yayindi yo muri MetaMask. Niyo bita ngo adresse de portefeuille mu gifaransa, mu congereza ni wallet address. Aha rero kuri claim, umuntu wese akoze delegate ntaco aza gukora claim, ahubwo arindira amasaha yagenywe, ni kuva ku masaha 48 ku muntu abikoze ubwa mbere, igihe gikurikira uzoza urakora claim mu masaha 28. Ariko bisaba iki? Bisaba yuko uba ufisemwo utuntu dukwiye nawe, ntiwoca ugenda buri munsi gukora claim, uzorindira niburi indwi imwe canke iminsi 5 bivanye na kuba uba wakozemwo delegate. Aha rero murabona ijambo claim, ngira ngo ni reclame. Aha kuri claim rero niho uca uza gufyonda yama token yawe y'inyungu yaje, ugaca uyasanga yagiye ku yandi muri MetaMask. Aha ngaha barakwereka ibintu vya 0, turagisubiramwo, barakwereka ibintu vya 0 fees, 0 test core n'ibindi. Ntabwo urinda kuza kuriha amafrais de transaction kugira ngo ukore ino claim. We gusa ico uza gukora uza gukonfirma munsi kugira ngo bikorohere. Ni ikintu gikomeye cane rero dukwiye kwitwararika kugira ngo ntibize biducanganikireko mu gihe mainnet izoba imaze gutangura. Aho biriko biranka ni kubera yuko ndiko nca ndabicokoza hataragera, turasubiramwo kugira ngo tubone amakosa ari dukosore. Uca uduza rero ugaca ugira confirm. Umaze gukora iyo confirmation biraheza bikakwereka ibikenewe. Ariko udashaka kuyikonfirma harimo na reject, ama transaction yagiye baciye bavyemeza. Aka kantu nako kwitwararika. Amwe twitwa ko duclaiminga rero yari hehe? Naya handitse ngo coin reward. Ugiye kuyaraba ushiyasanga muri MetaMask. Reka turabe yuko yoba yashitsemwo muri wallet. Nuko rero nibaza ko yashitse, ni kubera ko ntari nagiye nerekanye uburyo
ayararimwo ariko aba yashitse, ariko smart contract yayo ni ya nimero 246 niyo smart contract yayo. Kadusubire rero hamwe twari turi kuri Validator. Aho rero n'ubwo buryo bakoramwo claim kwayo bungutse mu gihe bagiye bakugarukanira. Twibukanye yuko ari mu buryo bwo gusekiza systeme no kuduza agaciro ka crypto money. Tugiye kuraba rero ku muntu akeneye gukora rero delegate nako agiye gukora Undelegate. Nico cigwa ca gatatu. Iyo ugiye gukora Undelegate ni mu gihe uvuga ati ndashaka kuyarya bivanye na crise uba ufise, bivanye nuko ushaka guhindura muri wallet, ugashaka ati nkireye iyindi, byose birashoboka. Ukaba ufise impamvu zawe uvuga ati ndashaka kuyarya ndakureye. Reka dukore Undelegate kuri ino Validator yitwa Lock Node. Murayibona mwese. Iyo ugiye rero gukora iyi Undelegate ugenda hirya niho uza kubisanga. Reka tugende rero hirya tuze kuraba coin ziriko Delegate. Murazibona ngaha ni 4. Sinzi ko mwese muriko muraziraba, ni 4. Reka rero tuze kuraba uburyo umuntu akora Undelegate. Turageze rero ahanyuma kuri Undelegate. Ni ijambo riri ngaha, ni gukurayo ajya bakoze muri stacking akagaruka muri wallet yawe kugira ngo uyikoreho. Uca ufyonda kuri Undelegate. Kuri Undelegate hari ibikorwa bibiri. Hariho Undelegate akagaruka muri wallet, hakabaho na transfer akagenda ku yindi Validator. Reka tubanze dukore kuri iki ca Undelegate kugira aze muri wallet yacu, hama turaheza twigane ikigira kabiri. Iyo uvuze ukore Undelegate, systeme ni yayindi nyene baca kuhereza uza kubikonfirma, hama ukaza ukabikonfirma. Ayukoze Undelegate aca agenda kwiyongera ku yandi ari muri wallet yawe. Muri wallet yawe rero uca ugenda kuraba ko yashitse mu mahoro n'umutekano. Mu kanya twari tuvuyeyo muri wallet yacu hariyo amacoin 5.8. Reka tuze kuraba yuko yashitse. Uca hamwe hejuru ugaca uza kuri wallet, gakoresha igifaransa ni portefeuille, yamaze gushika. Ngaya aciye aba 9. Twakoze Undelegate test core 4 ziyongeye kuri 5.8 vyari birimwo, ziciye ziba 9. Aha turahejeje gukora Undelegate. Reka rero dusubireyo tugende kuraba ubundi buryo ukora transfer ugakura amakoa cyangwa se amatest core yawe kuri Validator imwe ukayajana kuri Validator yindi. Ivyo rero kugira ngo tubikore murantunga gato, byo kugira ngo tubikore tuzagukoresha iyindi Validator tutariko turakoresha, hama duheze tuvyerekane neza mu muco wose. Nari nishatse ngaha bigire mise à jour kugira tubone ko hasigayeyo 6. Dufise deposit ya 6 aho tumaze gushirayo, tukaba twashize ku ma Validator 3. Abadelegatinga hashaje biraba n'aba Bitcoin miners biraha. Twebwe turaba tudelegatinga amacoin. Nuko coin reward twabwiye ko ari inyungu uba uhawe bivanye nuko bakoze delegate. Nuko iyo nyungu nayo igaciza kwiyafisha hano hejuru, naho ucuza gufyonda kuri claim.
Katugaruke rero turabire hamwe uburyo umuntu akora Undelegate ya transfer hama akaronka uburenganzira bwo gukora nko kuri Validator yaganze yananiranye kubandanya iriko irakora, hama agaca agenda agashira kuri Validator iriko irakora kugira ngo ntagume arahomba inyungu. Akarorero rero tugira dukoreshe tuza kwifashisha iyi Validator yiswe ngo ni Spider Node. Twababwiye inzira ducamwo tukwega ino hirya kugira ngo dushikire ivyo twifuza. Turakwega uko. Amakoini ariyo nangahe? Turashaka akantu mu karabe. Harimwo amakoini 3. Aya makoini 3 ku mariwade hinge gato aha ku mariwade bafishije 0 bivanye nuko twahejeje kuya claiminga yagiye muri wallet yacu. Niyo mpamvu hari 0. Utaraya claiminga inyungu yawe yose baca bayerekana. Ubandanyije rero kuri action tugiye gukora rero Undelegate nkuko mubibona hano dukore transfer dukore kuri Validator imwe tujana ku yindi Validator. Kugira tubone ko vya bintu bishoboka, aha munsi murabona yuko nta Undelegate gihari, nta mateste kuba tuhafise bivanye nuko twayakuyeyo yose ayariyo kuri Lock Node. Twayakuyeyo yose ugiye kuraba hano ayariyo hasigayeyo 0. Tugiye rero gukorera ko ya Undelegate yo mu buryo bwa transfer kuko iyo Validator iri active ariko nta kintu dufiseko, duca dukora ngaha handitse ijambo ngo transfer. Tuza gutransfera kuri irya Validator. Irya Validator iriko 0 rero uca duselectiona ngaha, hari ama Validator menshi atandukanye. Turashaka muharabe mwese. Aha handitse ijambo select, aha naho hari akamenyetso katweka kariho tuza gupyonda twinjira. Hari ama Validator menshi atandukanye niyo tuza gupyonda kugira ngo turabe iyo duhitamwo tuza gukorerako ya transfer kugira ngo bizodufashe nko mu gihe imwe ibaye yugawe ico dushira ku yindi tutarinze gukora Undelegate yo mu buryo bwo kuyagarukana muri wallet. Uraheza ugapyonda, ariko hariyo twavuze ko tuza kubikorerako ni Lock Node. Ugiye ukaduza berekanyemwo iziri active dushaka kuba twokorerako, ariko twereka turondere iya Lock Node. Ariko ugiye kuduza munsi uza gusanga yandi ma Validator bivanye n'igitigiri c'ama Validator ari active. Aha tugerageje kuraba ama Validator ari active nibaza ko bari ama Validator 8. Aha batwereka indwi tugaca dushirako ya yindi tugiye kuyakuramwo zigaca ziba 8. Twero twahisemo gukoresha iyi Validator yitwa Lock Node. Ucuita uyipyondako ukayiselectiona. Maze kuyiselectiona baca berekana adresse yayo. Nka kurya bavuga ngo code aja muri rimikashi, urabona ko ngaha bayita target agent. Ariko aho yakuye baca bayita source agent. Ni nka jado source, hama aha naho iyo yajanye naho bise ngo target agent. Aha rero munsi turabona ijambo transfer. Duca dupyonda kuri transfer. Iyo upyonze kuri transfer uca urindira confirmation ya yama transaction yawe, ugaheza ukaduga amafrais bakakwereka ugaca ugira confirm. Amafrais de transaction buri munsi yamagenda ntimuzogume mupyondagura ibintu mwibaza ngo ntibariko barayakatamwo amakwa mufise. Bisaba ukora ibintu biri stable, utekane ugumye ubikora buri gihe. Amafrais de transaction bo ntibagabanya, bakata yayandi nyene bageneye igikorwa. Gaca bemeza kuri close ariho ferme.
Mubona ko ngaha ntibiriko biriyafisha, ariko reka tubereke. Twakuye kuri spider node tujana kuri lock node, kugira ngo rero habeho mizaju yo muri no system turiko dukoreramwo. Reka umuntu afyonda hejuru handitse kuri core, amaze kuhafyonda aca agaruka hahandi nyene duca ku dukwego dutatu my stacking, tuza gusanga vyahindutse. Murabona yuko twese aha hejuru dufiseyo 6, dufise amateste core 6. Tugiye kuraba ama validator twashizeko aguma ari yama validator 4, ariko duca tuza gukwega hirya turabe neza bimwe twariko turakora ko vyabaye confirmé. Hinge gato dusubiremwo turabe yuko yashitse y'ama transaction, turabe aha, ikintu rero nari nshaka kwerekana cari kisa n'ikingoye kubereka niki. Igihe twatangura iyi lock node, bivanye nuko nta macoin yarariko, yari yipwashije munsi y'izindi. Aha tubona haciye haza spider node. None ubu duheje gukora ry'ama transaction, bivanye nuko spider node nta kintu kiriko, ya lock node yaciye iduga hejuru bivanye n'amacoin iba ifise. Hejuru biza kwipanga gute? Aha hejuru iyiriko menshi nitangura, menshi aho tuvuze ngo menshi n'amaki, n'amacoin uba washizemwo muri delegation wagiye gukuramwo stacking. Menshi rero iriko menshi yaciye iba lock card, amwe twari duhejeje kurungika lock node, amwe twari duhejeje kurungikako, hama ikaba ifise 3 twarungitse. Izikurikira nazo twigeze dukomakomako zica zipanga uhereye kuri menshi uja kuri make. Ya spider node yaciza kugira yacisubira mu kibanza lock node yari irimwo, ntago igifise ibintu vya Undelegate n'ibindi, bivanye nuko muri Delegate nta zisanzwe ziriyo. Aho naho duhejeje kwiga uburyo ushaka gutransfera, ushaka gukora transfer ya coin zawe kuri validator iba yabaye jailed, yahagaritswe canke yahanywe bivanye nuko itariko ikorera kuri gahunda ya core DAO, itariko ikorera ku mategeko yayo. Ugaca usanga nta nyungu uriko uraronka, ugaca uyatransfera ukayakura kuri validator ukayajana ku yindi validator iba iri ku kazi, kugira ngo ntuze urahomba inyungu. Menya neza muri core ibyo mu vyo gukora stacking, uza gukora delegate, nta mu validateur n'umwe azokwiba ubutunzi bw'aba miners. Muze muvyitwararike, izohanwa uzoca uhindura ujane ku yindi. Kabiri, twabonye neza yuko iyo ugiye gukora delegate ugahitamwo validator ukorerako, witwareka pourcentage nini ya APR. Iyi APR nini niyo twasanze iri ngaha kuri position. Ku kijanye na commission, bashaka kuba batanze commission nini, ariko ugasanga pourcentage y'umwaka ni nto. Bivanye n'iki? Abazotanga commission nini bazoronka aba validateur benshi, kandi bazokungukira ku ma frais de transaction. Benshi baciye bajayo rero baronka commission babereka ari nini, ariko kuko igaburwa na benshi ugaca usanga ayo binjiza ku mwaka ni make. Commission ugasanga ni nto, ariko aho binjiza ku mwaka ni menshi. Arivyo twabonye kuri position icizana kuri APR nini, mu gihe yoyo commission tuyibona yuko iciba commission ntoya cane. Nico kintu rero co kwitwararika, tuzoca twitwararika twese aho tuzoba tubona hari APR nini mu vyo guhitamwo validator.
aho turahejeje iki cigwa, abadukurikiranye mwese turabashimiye, hama kugira ngo muzosigare murabona ivyigwa tuzoshirako mu nyuma, muce mukora subscribe, abakoresha igifaransa ni s'abonner kuri YouTube ya Ride Hardworker, yanditseko Hardworker News, kugira ngo amakuru akurikira ntaze abacike. Tubipfurije amahirwe n'imigisha mu bikorwa vyanyu. Ciao ciao.